Mu minsi iheze haravuzwe ku kinyamakuru Rumanda ibintu bijanye n'imipanga yoba yazanywe na CNDD-FDD mu Burundi, hanyuma iyo mipanga bakavuga ko yoba yahawe imbonerakure. Haheze imisi mikeya ivyo bintu vyateye ubwoba abantu, hanyuma haheze imisi mikeya tubona wewe na PPD, donc MSD na PPD musinye icintuze itangazo ribeshuza ivyo bintu muvuga yuko mwakoze n'amatohoza. Twashaka kubabaza amatohoza mwakoze muyafitiye ivyemezo canke n'igiki kibemeza ko ivyo bintu atari vyo? Ica kabiri, ivyo bintu kuki vyabateye ubwoba gutanaho mukora ayo matohoza hanyuma mugaca munabibeshuza? Ni ibintu twari twumvise kuri Romanda, twongera tuvyumva no kuri radio RPA, iradio usanzwe ariwe wari wanayitanguje imbere yuko umuja mu vya politike. Mwoshobora kuduha umuco kuri ico kintu? Ico canyuma sinacumvise neza c'iradiyo ya RPA. Mvuze nti ivyo bintu vyavuzwe kuri Romanda mu nyuma bivugwa no kuri RPA. En fait ni nama media dusanzwe natwe ivyo tumvise bivugwa ko tubifata nkuko ivyo biratarusaku ruba rurimwo, ariko umuntu aravuga yuko bishika ugasanga hariho abandi nabo bakoze ayandi matohoza ari nayo mwakoze mwebwe na PPD. Ni igiki kibereka yuko ivyo bintu bavuze atari vyo? Hanyuma ica kabiri naco ni igiki cabateye ubwoba gutana muvuga ati birakenewe ko tuza gukora amatohoza kandi twongere tubeshuze ivyo bintu? Ni igiki coba carabibateye? Ubwa mbere reka hari umugani umengo bavuga mu Kirundi, umuntu ntatinya ishamba atinya ico vyahuriye, bahuriyemo. Urumva umupanga ni ikintu, ni ikigwanisho kibi cane muri karya karere k'iwacu. Murazi ico umupanga wakoze, haba mu 1959 mu gihugu kibanyi co mu Rwanda, haba mu myaka ya 70, mu 65, 72, uciye ugaruka ukagenda no muri nyabwoko ryabereye muri Rwanda, niho nyabwoko rya 93 ryabaye, President Ndadaye bahejeje kumwica. Vyose murazi ko umupanga wamye uriyo centre na Ntega Marangara ngira murakurikira. Umupanga rero ni ikintu gitinyitse muri karya karere k'iwacu. Urumva rero iyo abantu bavuze bati haje kontenere zine z'imipanga, ni hagati y'imipanga 400,000 canke miliyoni 4 y'imipanga. Urumva ivyo bintu birateye ubwoba cane, twese vyaraduteye ubwoba. Biduteye ubwoba twaravuganye n'abamenyesha amakuru bo muri Rwanda bwa mbere, kuko nibo bari babisohoye. Turavugana nabo kugira ngo turabe uko ivyo bintu vyoba ari vyo, kugira ngo duhaguruke tubigwanye, kuko ntushobora guhaguruka kugwanya ibintu ivyo bita diplomatiquement udafise ibintu vy'ivyemezo bivyerekana, kugira ngo bisigure kandi unerekane n'ico bigiye gukora. Washaka abantu benshi baranatubaza ati ivyo nivyo? Mumenye yuko ajya makuru yasohotse bahejeje bari mu cunamo carijyaho nyabwoko ryabaye mu Rwanda. Ico cunamo nawo umengo yari 30e anniversaire, kandi ajya makuru acasohoka muri kijya gihe. Ni ukuvuga vyari bifise isano nini na symbole n'ivyo twokwita ibimenyetso bihambaye bituma abantu bashobora kugira ubwoba cane, kandi bituma ikintu ico arico cose gishobora gushika. Twarabirondeye, tubirondera hasi hejuru, turabaza, twahereye kubaza abamenyesha amakuru twarabonye yuko batari bafise nduzeye ivyemezo. Turavuga tuti niko batafise ivyemezo, reka tugerageze na turebe kurondera. Twararondeye rero hose hashobora kuba haraciye. Iyo rero tubabwiye twararondeye hose, wasanze ijya mipanga itigeze ibakomana, kandi nivyo tuzi neza dushobora gushigikira. Hanyuma ikintu ca mbere twagize, twariruhukije, kuko imipanga idahari uriruhutsa.
kuko iyo twari kuronka ivyemezo vyose ega twari kuba n'ubu turiko turarwanya irya leta turiko turayirwanya hose kugira ngo ndimara abantu ivyo vyovyo si n'ivyo gukekeranya ariko dusanze imipanga idahari nayo leta bariko barayibeshera naho yoba ari leta y'ingozi z'ikibi bakayibeshera nuja ngaho nawe we utangura ko ari vyo atari vyo ngo bandanye utera ubwoba abantu rero nico gituma twaciye dusinya iriya ntuzi. Allo muranyumva? Oui, ndakumva. Okay. Nico gituma twaciye rero dusinya ijya nuzeye rijya tangazo ubwa mbere twashaka yuko abarundi bahumura twashaka guhumuriza abarundi kuko natwebwe twari soulagé twashaka rero ko abarundi tubahumuriza hanyuma ica kabiri sinzi ko mwana bibonye n'abamenyesha makuru bo muri Romanda barasohoye itangazo rivuga yuko bataronse ivyemezo birasohoka mugabo twe vyadutangaje nuko baciye batangura kuvuga yuko tugira dutahe hako abantu bose baraba ubwa mbere yuko imipanga ihari canke idahari imipanga idahari bose bari bakwiye gutekana bakumva yuko Imana yakinze bakumva yuko abantu ataba naho CNDD yica abantu ikica bamwe iyicwa ry'abantu kivunga ivyo vyo twari tubonye ko bidashoboka kubera iya mipanga idahari voilà ivyo rero twebwe wabajije ko dufise ivyemezo turabifise abavuze yuko iya mipanga yatanzwe bakavuga yuko bafise ivyemezo twe twibaza ko bihenze kandi kwihenda birashika kuko umumenyesha amakuru ahendwa n'abandi ahendwa n'abamuhaye amakuru iyo abantu bamuhaye amakuru akayavuga akihenda kubera ko bamuhenze arashobora kuvuga ko yihenze nta kinyamakuru na kimwe mw'isi mu binyamakuru vyose nzi ivyo bita mainstream nta kinyamakuru na kimwe je ndumva kitarihenda Le Monde yarihenze zanduze zose zijya zose CNN zarihenze zose BBC igihambaye ziravuga ziti zikabwira ababumviriza yuko zihenze kuri dossier naka hanyuma la confiance ikabandanya kwihenda birabaho mugabo kutemera ko wihenze nivyo bibi ikibazo ca nyuma cari kijanye n'ivyo nyene bijanye n'iryo tangazo mwasohoye igihe muhejeje kurisohora twarabonye hariho n'uwundi munyepolitike yitwa Jeremy Minani nawe yari yasohoye iryo tangazo imbere yanyu gatoya hanyuma tukaba twumvise asa n'uriko arasezera ku marezo so yavuga ko yaratahe mu Burundi ngo niyoguma agwanya leta ari hanze wagiraze kuyigwaniriza mu Burundi ico gihe rero haciye havuga ko namwe bwe mushobora kugira mutahe wari wakivuze ariko reka ndagigaruka ko ni byakunda ucishure biravugwa yuko hariho abantu barungitswe na leta y'u Burundi kugira mugandine namwe hanyuma mongere mutahe ico gihe vyaravuga ko arico gituma mwasohoye irya tangazo ngo mushaka guca mutaha eske byo bari vyo ntibigutwenze biravugwa ariko bon permettez-moi reka ndabivuge mu gifaransa permettez-moi d'en rire ok nta kibazo kuko vraiment vyaravuzwe cyane nta n'ikindi kintu umuntu yoshobora kugira umuntu no kubitwenga gusa kuko abarundi baribwira ibibazo bamwe si abarundi dahero bose hari abarundi bari hanze reka gato hari abarundi bari hanze cyane mu bintu vya politike bibaza yuko kubesha no kubeshera abantu ko ariko gukora politike ubwa mbere twebwe ntitwigeze duhura n'intumwa za leta na rimwe ntiturahura n'intumwa za leta na rimwe ngo tuvugane ivyo kuko iyo bavuze ngo ivyo gutaha ni ukuvuga n'intumwa za leta ziba zije kuducura ziba zije kutubwira ngo nimuze mwishikane ico nobabwira nta MSD
izotaha uko mwibaza ko izotaha. MSD izotaha itahanye n'abanywanyi bose bari hanze, bari mu makambi y'impunzi, bari hanze mu bindi bihugu, batahane icubahiro nk'abatashi wabo, atari abantu bagenda barakebaguzwa. Ejo bikazoshika ngira ndabivugire ngaha, jewe uno munsi mfise honneur ni icubahiro, mfise iteka ryo gutwara MSD nagateka. Ejo ninahemuka ngagenda kwishikana muri nuze hariya muri nibande bariya muri CNDD-FDD, ntihagira umuntu n'umwe muri MSD azongwirikira, ntihagira umuntu n'umwe muri MSD azongwirikira. Nzoba nahemutse, bagumana umugambo wabo, kuko umugambo wabo ni umugambo wahambaye, ni umugambo w'akazoza, ni umugambo ejo uzoshikana Burundi ahantu heza. Sinduhije ni umugambo. Rero jewe mbaye imbwa nkagenda, baze bampebe nijane jenyene, ntibaze bankwikire, kuko ntaco noba narabamariye. Donc rero iyo rero bariko baravuga ngo hariho abantu baza kuvugana natwe kandi bakavuga sinduhije, nta narimo baravuga umugambo, ntibafise no gusonera umugambo w'iwacu, ntibazi ngene umugambo w'iwacu utunganije. Nta kintu na kimwe muri uyu mugambo dukora tutakoze inama. Hariho abantu baje inama bose kuva, turanavugana n'abantu bari mu makambi y'impunzi, turanabahanuza, turanavugana n'abandi bantu b'iwacu bari mu Burundi. Turafise abantu benshi muri uyu mugambo tukorana amanama. Mwibaza yuko iminsi yose iyo bariko baravuga bafata Sinduhije bakamushira kote, bagaca bavuga ko ari Sinduhije afata ingingo, avuga baraje kumuraba, donc baraje kumuraba, Sinduhije azotaha uko bavuga. Nta Sinduhije azotaha. Yaba abantu, kandi abantu babivuga baranzi neza ko birya bintu bavuga atari vyo, ko ntashobora kubikora. Twebwe turafise intumbero y'umugambwe niyo dukurikirana. Murashobora kuvuga ko umugambwe wihenze, ivyo turashobora kuvyumva, tukicarana tukavuga tuti umugambwe wihenze ngaha, baravuga ko twihenze. Murabona yuko twoba twihenze kugira ngo turondere solution. Mugabo nimuzoze muravuga ngo umugambwe, ngo hariho abantu baje bahura na Sinduhije bamubwira Sinduhije ngo natahe kwishikana. Ivyo ntibizopfa bibaye. Nimba hari ababirindiriye bazobirindira baruhe, nimba nawe hari ababishaka nibabivemwo, ntibizopfa bishobotse. Uyu mugambwe tuzotaha twumvikanye uko igihugu kigiye gutunganywa, kugira abarundi babe mu gihugu cabo mu cubahiro, batekanye, badakebaguzwa ngo kubera aho bava, canke kubera ubwoko bafise, canke kubera umugambwe barimo. Nuko niho tuzotaha ivyo bintu vyose bimaze kuba. Ivyo navyo ni inzira ya demokrasi twama twayivuze. Abarundi bonyene bitorere ababatwara, ndetse twabwiye murahereza inzira MSD yo kuyitsinda, nimuyihereze, nibaze twumvikane, baduhe inzira yo kudutsinda. Okay, je ndafise ikindi kibazo. Surtout kuri bijya byaba Bobe, igihe bapubliye yuko hariho imipanga iri kwirasirikira, Bob avuga ko afise amavideo n'amatemonyage n'ibiki vyose, hanyuma mwe muca muvuga yuko atari byo. Bon, quelque part déjà bisa nk'amatrahison, kuko n'umuntu mwakoranye muri RPA, iyo RPA igize enquête turabizi yuko ba respecta toutes les règles journalistiques. Bon, vyasa nk'uko umenga muriko muvugira abadede, hama hacatangura gusirikira ibihuha yuko abadede bariko barakonvinka abapoliticiens. Ndazi ko Blaise yakibajije, mais vyaravuzwe cane. Abantu baribaza bati kuki yari Sinduhije agiye kubeshuza ikintu cagiriza CNDD-FDD, ikintu
na Reveria wenyine atigeze abeshuza canke uwundi muntu genre babatumye nk'abapeti babo nyene mugende kubavugira. La question était, ok, mwavuze yuko mutazotaha pas dans ces conditions-là, mais vous ont-ils approché, oui ou non? Si oui, quand canke havuye mwiki? Première chose, Canke ijya prise d'opposition yari ijanye n'izo approche zabo? bon, première chose, ikibazo cyawe kivanze n'ibintu byinshi mugabo je peux retenir icyambere nuko uvuga yuko urapoza une question très ouverte ukavuga uti est-ce que mwarabonanye nabo? Je le répète, voilà, non. exactement. Vous ont-ils approché? Je le répète, non. Kandi ngaho nari nabivuze n'ubwa mbere navuze ko tutigeze duhura. Iyo uvuze vous uvuga MSD cyangwa uvuga Alex. C'est vous de... Oh, il y a les deux, de toute façon. Ils n'ont ni jamais... Et d'ailleurs, nubwo boshaka guhura, par exemple, natwe nawe we nundi bohera kuri jewe, bohera peut-être ku bandi bantu b'abacollaborateurs bacu. Mugabo, ndakutranquilije, ou je te réponds directement, non. Ntitwigeze duhura nabo. Deuxièmement, muravuga muti... uyu uravuga uti ni RP yabisohoye warayitanguje etc. Attends, RP yarashobora kwihenda naho no narayitanguje. C'est pas parce que RP yari radio natanguje que jusqu'à maintenant je respecte. C'est mumenye yuko c'est un travail de 10 ans. J'ai fait 10 ans à travailler pour ce projet. Donc c'est quelque chose que je respecte beaucoup et qui a un sens pour ma vie. C'est très important. Donc, je dirais qu'à Mugabo, RPA comme institution, il a choisi kwihenda. Yihenze, nkavuga yuko umuntu dushobora kuca ukwirikira ko yihenze. Uguma, j'ai été journaliste quand même. Dushobora kumbwira ngo niba hari métier nzi Reynold nibaza ko ari métier no kwita yuko nagerageje kumenya gatoya nibaza ko ari métier ya journalisme. Donc c'est pas mushobora kumbwira ngo je peux pas savoir comment les gens ont fait des recherches. Nimba hari preuve yabo babikoze barashobora kuzitanga igavyo bari vyiza ko batanze des preuves yuko imipanga yose yakwiye mu Burundi yuzuye n'ubu c'est toujours dangereux. Twebwe tuzoca tuvuga ko les sources zaduhaye peut-être ama information natwe zaduhenze ama institution aho twaciye hose maze natwe twaduhe on va être icyo nagira pate gatoya sabre wavuze yuko ntuza amajuru yose n'amamedia ashobora kwihenda kandi ivyo ni ibintu vyumvikana bizwi. Ikibazo twashaka kongera ko ni kimwe, ubwo namwe ntimushobora kwibaza muti namwe murashobora kuba mwarihenze hanyuma mukavuga muti twarihenze? Absolument, ndanduze nimwe muri les recherches za ibintu byose vya dans les relations humaines, dans les sciences humaines, la probabilité yo kwihenda yamihari, la probabilité yo kwihenda, la probabilité yo kubeshwa yamihari. Nico gituma tubibabwira. Twebwe twararondeye kuva kuri za port za Dar es Salaam gushika i Burundi, kuva ku bantu dushobora kuba tuzi mu ma réseau d'office, haba mu ma réseau menshi yo mu bategetsi canke mu butegetsi, haba ubutegetsi bw'ibanze cyangwa ubutegetsi bwo hagati na hagati, mu bantu benshi uko turafise turumugambwe, turafise abanywanyi, turafise abantu tuzinanye, turafise abo twagendanye, turafise abana twigishije ubu bamaze kugera mu bigero, bafise bakorera irya leta bashobora kutubwira ibintu bimwe bihishije. Twarakwirikiye hose nta na kimwe twatoye kandi biri prouvé. Rero birashoboka yuko abagiye kubiraba batabonye neza bakatubwira mugabo twe twarafashe responsabilité kuki abavuga yuko bafise ivyemezo bo banabivuze mu maradiyo kubera iki batagenda ngo bavuge bati ivyemezo dufise ngibi, hanyuma ko ivyemezo tubifise duhaguruke twese nk'umuntu umwe tugwanye iyo ntwaro ifise imipanga ishaka kumara abantu. Kubera iki batabikora?
nuzeye Renaud yavuze gatoyi. Okay, allez-y. Waruvuze yuko wabaye umujournaliste kandi ukaba uzi ko hariho principe ikomeye cyane muri journalisme yo guproteja amasource. Est-ce que urumva ko vyoba vyiza babazaniye ama preuve y'ingene babirondeye ugushobora gusanga bashize en danger amasource yabo? Oya, non. Uzanye preuve yanduze ya bordereau d'importation. Uzanye preuve ya bordereau d'importation ya iri muntu uzeye ama conteneur kavuga quantité y'imipanga nta muntu ubushize en danger bazanye urupapuro par exemple. Uravyumva? Kandi ngivyo bintu baba bagize ngo za importation ibintu uba waguze hanze byama bifise traçabilité kandi hajya ikintu abantu benshi badashobora kenshi batihuta bavuga no babwira neza ko gabijya bintu vy'imipanga biri tellement sensible que iyo babivuze ndimwibaze yuko amakungu yonyene atagira enquête rapidement baragira enquête rapidement bakamenya kuko ivyo bintu vya transport international ivyo biroroshe abantu baramenya aho ibintu vyaciye bavyumva donc nimureke ko tuja mu bintu mwibaza yuko bamaze kumva haba mu Bubiligi canke mu Abafransa canke washaka ibihugu bidukikije bimaze kumva yuko hari amanduzeye ya aramanduzeye yagize bagize des importations mipanga yaje mwibaza ko abantu bataca bahaguruka bose bakabirondera hajya mwibaza ko badafite amakuru yuko bijya bintu biriho canke bidahari mugabo twebwe mu vyo tubabwira turafise ivyemezo bitwereka yuko ijya mipanga itigeze nta mipanga 400,000 yoshika mu gihugu canke 4 millions yoshika mu gihugu ngo ntihagire n'umuntu n'umwe wo kuri douane abivuga ivyo turayibabwiye nous avons utilisé ama relation yose dufise kuri kuma niveau yose kubera iki kubera natwebwe ça nous avait interpellé hanyuma Renaud yavuze ati nous avons été les porte-parole nous avons été les porte-parole nous CNDD comme si on était leurs petits qu'ils envoyaient faire de la communication pour eux. Bon, uretse yuko d'abord atari na respectueux sinavyo ntidushobora kuba porte-parole ba CNDD mais nous sommes le haut-parleur de la vérité. Nous n'allons pas faire de la politique de manipulation et de mensonge. Si yo tuzokora. Nukuvuga CNDD itavuze ngo ibeshuze ko hari ntuzeye ko bariko barayibeshera. CNDD ibifise plan yayo. Twebwe plan ya CNDD ndayo dushobora gukwirikira ndayo dushobora no gukorerako. Uwashaka turashobora no kurefreshisa. Le CNDD ishaka igihugu kiri clivant. Igihugu kiri divisé ishobora kubinuma hakaba explosion y'ubwicanye ni kuri avantage ya CNDD kuko ishaka igihugu kiri clean turi muri plan ya CNDD je suis désolé twebwe turi umugambwe wacu turazi neza y'abarundi turazi neza turonderera abarundi rero dushobora kuvuga ngo urukura baronderera neza udashobora kubahumuriza udashobora kubakingira icobo donc kuri twebwe iyo aba imipanga ihari turabibemereye on allait nous battre jusqu'au bout imipanga ntihari ça nous a soulagé kandi tuzokwama dusurveya kugira ngo CNDD ndicanishemo abarundi mwaragiye hamwe n'abandi murabeshuza ko atamipanga iri kwiratangwa mu gihugu inkuru yashikirijwe na RPA jewe iconzi nico abandi bantu bazi nuko wowe na RPA ari nk'umugore n'umugabo mugize umuntu umwe ubwo au niveau communication ntimwaciye mwica ujya munsi nyene kandi mugahamba iradio ijwi ry'abanyagihugu RPA ari isanzwe itangana cyane amakuru aramvuye kandi atohojwe neza igikurikira ni ivy'imipanga bivuga yuko umuntu yoba yarahanze iradio ahubwo ifo kuki mutabibona ku yindi nzira nukuvuga yuko iradio ifata des risques igira beaucoup d'enquêtes beaucoup plus approfondies etc iba exposé aussi kwihenda
alors umuntu akora cyane niwe aba ari expose kuri erreur. Peut-être kubera ko mutabifata muri yindi sens que c'est aussi une façon yo kugirira clin d'œil la radio kugira ngo igire beaucoup plus de responsabilité mu byo ikora byose, kugira igire ikore igire rigueur muri la vérification n'ibindi. Il faut kubibona mu yindi nzira. La RPA nta na rimwe izova muri nuzeye abantu bazoshobora kuyihamba. C'est une radio igendera ku ma valeur ari assez solide. Mugabo ababa bariko barayikorera bayikoresha, il faut nabone barashobora kwipoza des questions, se remettre en question. Si biberega kwiremettre en question, n'amakosa arimo. Abantu nous vivons isi yose, abantu bose, nta muntu n'umwe ku isi ashobora kukubwira ko atigeze agira erreur, ko atigeze yihenda. Nta n'umwe, twese twama twihenda iminsi yose. Le plus important, c'est d'avoir le courage yo kwiexcuser yo wihenze, canke d'avoir le courage yo kubireconnaître. C'est ça le plus important. Au lieu kurondera manuzeye amadetour winjiramo, bica bicika forme ya manipulation, nta nico biba bimaze kuri honneur yawe canke kuri honneur ya organisation utwara. Voilà. Peut-être, je suis désolé ko noba ndiko ndamoraliza mu vya media. Je pense que bimwe ndabyumva buke buke.